umwuga wo gukora rimikashi. Nakazi novuga neza yuko gakora abajene benshi ubona ko bavuye ku mashuri, ariko hari benshi bavuga ko mu Burundi atabuzi buhari, ariko rero bamwe mu bajene twayaze nabo baratubwiye ko abantu bavuga amajambo nkayo bavuga ko mu Burundi atabuzi buhari, ahubwo arabanebwe ari kwanka gukora kugira ngo baje mu ngeso bi. Urabizi neza yuko iyo wanse gukora bigukwegera kuja mu buhombu cyangwa se kuja mu bumaraya no kuja mu zindi ngeso zitari nziza na gato, zituma ushobora kononekariza ubuzima bwawe bukagwa mu kaga. Yes, hello everybody, reka ndakuramutse nizera ko umeze neza. Abo wamaze gukora subscribe kuri Isomo TV, wotarakora subscribe please ikorera na kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi twatugushirira ko umwanya ku mwanya nk'ibisanzwe. Urabizi ko Isomo TV twama tukuzanira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho dutembera hirya no hino mu bene gihugu tukwereka uko abene gihugu baba babayeho. Ojeri kumva kuri micro ni radio promoter nk'ibisanzwe, kuri kamera uri kumwe na Elfage Carf, ani watuma image uyibona imeze neza, ani watuma sound uyumva imeze neza cyane. Yes, uno munsi rero tujya kubwira byinshi bigiye bitandukanye ku bantu bari ku kivi cyangwa se ku bantu bikorera imirimo y'amaboko. Ati bimeze gute urashobora gutera imbere ibyo uri kurakora byose? Hari abantu banka gukora, banka kwiteza imbere, ngo mu Burundi nta buzi buhari habe namba. Mu Burundi ubuzi ni bwinshi nk'ibisanzwe. Rero Isomo TV itwaragendeye bamwe mu bene gihugu cyangwa se bamwe mu bajene bakiri bato ubona ko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora, bakihangira imirimo cyangwa se bagakora byinshi kugira ngo bibateze imbere. Iyo twarashoboye kugenda rero abajene bavuye ku mashuri, ariko uno munsi bakora umwuga wo gukora rimikashi. Nakazi novuga neza yuko gakora abajene benshi ubona ko bavuye ku mashuri, ariko hari benshi bavuga ko mu Burundi atabuzi buhari, ariko rero bamwe mu bajene twayaze nabo baratubwiye ko abantu bavuga amajambo nkayo bavuga ko mu Burundi atabuzi buhari, ahubwo arabanebwe ari kwanka gukora kugira ngo baje mu ngeso bi. Urabizi neza yuko iyo wanse gukora bigukwegera kuja mu buhombu cyangwa se kuja mu bumaraya no kuja mu zindi ngeso zitari nziza na gato, zituma ushobora kononekariza ubuzima bwawe bukagwa mu kaga. Bamwe rero mu bajene twayaze twasanze bambaye amajire ya rimikashi nk'ibisanzwe turabona kuri screen yawe, baratubwiye ko ni umwe mu mwuga utuma babaho canke utuma abifasha biriya na biriya. Twarayaze n'abigeme aho batubwiye ko umwuga wa rimikashi ari umwe mu mwuga ushobora kubafasha kuronka ibi na biriya batanize kubisaba abahungu, bikabaviramo no gutwara inda z'indaro. Aho batubwiye ko umwuga wa rimikashi ubafasha kuva bava ku ishuri, bigurira ibirato, bigurira agahuzu, bigurira n'amamega. Urumva neza yuko rero aho batubwiye ko ari umwuga ushobora gutuma babaho. Numwe mu mwuga ubona ko hari benshi bawukora nkuko twasanze kuri tele, hari abamama bawukora, hari abapapa bawukora batunze imiryango. Twarashoboye kuyaga n'abamama bakora umwuga wa rimikashi, aho batubwiye ko nabo nyene umwuga ubatungiye abana, utuma bigisha abana, utuma basumira abana bagafungura neza, utuma abana biga neza bakabaho neza. Aho batubwiye ko naho baba atari habi cyane bivuye ku mwuga wa rimikashi. Urabona ijira ya rimikashi irashobora gutuma wowe ubaho canke n'abandi babaho, ariko ba bantu bavuga ko mu Burundi atabuzi buhari habe namba baratubwiye ko ubuzi ari bwinshi nk'ibisanzwe. Ubona ko rero twasanze bamwe mu bajene bari ku kivi, ubona ko rero bikorera umwuga wa rimikashi, aho batubwiye ko ubatunze kandi ubatunze neza. Aho abamama batubwiye ko ubatungiye abana, ubatungiye n'imiryango. Aho abapapa batubwiye ko ubatungiye abagore n'abana, kandi abana abiga bameze neza. Yes, Isomo TV rero urabizi nk'ibisanzwe twama tugutemberera hirya no hino, aho twereka abene gihugu bari ku kivi, aho tukwereka abajene bari ku kivi bakuye amaboko mu mpuzu bagakora. Yes, nawe rero ubuzi ni bwinshi nk'ibisanzwe. Urashobora gukura amaboko mu mpuzu ugakora, ukiteza imbere kugira ngo ejo hazobe heza, kugira ngo ejo tuzogire Uburundi umwe wese afise ahaba, umwe wese afise icyaja cyangwa se icyo afungura. Murabizi neza yuko rero nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yasabye abajene bose gukura amaboko mu mpunzu bagakora bakiteza imbere. Aho rero ubona ko bamwe mu bajene bamaze kubitahura, iyo bavuye ku mashuri bahejeje ishuri bahisemo umwuga wo kwambara ijira ya rimikashi, kandi ubona ko rero ubuzima bukomeza kugenda neza.
neza. Yes, nk'ibisanzwe rero ni kwa kundi nyene ukure amaboko mu mpuzu, ukore witeze imbere kugira ngo jewe nawe duteze igihugu ciza cyacu cy'u Burundi imbere. Yes, reka renda gushimire sana ndakuza gukora subscribe kuri Isomo TV, ariko ndanakwibutsa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ukore witeze imbere, ejo uzoshobore gutunga umuryango, ejo uzoshobore gutunga abana bawe, cyangwa se ejo uzoshobore gutuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Kuri kamera rero wari kumwe na Elfred Karufu, niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane, niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Reka ndakubutse gukora subscribe utari bwakore subscribe kuri Isomo TV kugira ngo ejo uzurabona ibiganiro byinshi twari tugucishiriza ko umwanya ku mwanya. Remember like na comment na share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Isomo TV, we love you so much.